gisabisho rero ni igisabisho gikomeye cyane gose ni igisabisho kimara isaha yose turiko turaninahaza Imana biciye ku mwana wayo Yezu Kristo aho ari muzima mu isakaramentu yeranda ry'Ukaristiya turaninahaza Imana nyuma yo kuninahaza Imana turasoma rya jambo nababwira ryo kwa Yozuwe mu gabane ca 6 hanyuma tugava tukaririmba izaburi hama tugava tukibitsa Yezu rero tugahezagira umuryango w'abakristo uyu ukaba umunsi wa mbere ibyo tukabikora iminsi 6 yose umunsi w'indwi rero niwo munsi ukurikiye bijya jambo ry'Imana kujya cyanditse niwo munsi ukubomokwa kw'ibyo gihome icyo tuza tukongerako uretse ko duhera ko nkuka y'imisa yo gusozera muri je rikito tuza tukongerako nuko Yezu turamutembereza inshuro indwi donc turazungurutsa bijya cyo mu buraruko mu burengero mu buseruko no mu manuko tukabikora inshuro indwi mu nshuro indwi rero niho duheza tugaproklama tukamenyesha tugasamiriza yuko yeriko kibomotse hanyuma inzamba zikavuga indoromyi zikavuga n'ibindi byose icyo gihe umuntu wese vraiment aba yazanye ikintu aza kuvuza cerekana akanyamuneza k'intsinzi y'Imana mu buzima bwiwe mu biwe no mu byiwe hama ndabatumire ko ako kajyo kabonetse kiretse uwo byogora gose ntihaze hagire uhitamwo gusa kubikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa kuri Radio Maria uwo bizokundira wese aze yishikire iyo izobe nka plan B igihe byuba byakwankiye gose ariko ubundi uze wishikire tuzotangura ejo mugoroba isaha 12 tuzokoma tubandanya imisi yose imisi ku mugoroba iheze tariki isaha 12 ama dusozere ku munsi wa gatanu ku munsi ugirindwi itariki 30 mu gisabisho cinguka y'imisa tuzotangura saa 10:30 hama tubandanye no gusozera Yeriko turabahaye ikaze rero kaze mwakira imigisha n'imihezagiro iva ku Mana bakunzi ba Action Vibe TV teka ryawe teka ryandi teka ryacu kwemera kuvyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko mubibona uno munsi tukaba twageze muri paroisse ya Nyakabiga ariko haratunganywa igisabisho ca Yeriko none rero murabona umutumire dufise atwidondore hanyuma duce tuja kumuriro ivyo tuza kuganira Murakoze cyane jewe nitwa Patiri Edi Bizera jewe ndi patiri mukuru w'iparuwase ya Mukizamweranda mugendeye iriko irategura ico gisabisho mu ca Yeriko murakoze cyane kaze kuri ino televiziyo yacu Pati murakoze cyane ikiganiro mugire mugishikirizwe na Olivier Ntwari inyuma ya kamera imyaka itari mike paruwase ya Nyakabiga itunganya igisabisho ca Yeriko mu ntango z'umwaka mbega umuntu atazi ico gisabisho mu kimutera yagurira umuntu atazi igisabisho ca Yeriko umuntu kimusigurira nuko twishimikiza ijambo ry'Imana riri kwa Yozuwe mu kigabane ca 6 aho berekana ingene umukama yafashije bene Isirayeli bagaheza bagafata igisagara ca Yeriko cyari ciyugaranye atamunumwe yasohoka atanumwe yinjira n'urugamba rero umuntu abitegera nk'urugamba umuntu aba yinjiyemwo mu buzima bwiwe urugamba rwa rufise ihangiro ryo kurondera kubomora canke kubohoza ivyo byose biba bigoye ivyo byose biba bizibiye mu buzima bwiwe mu buzima bw'umuryango n'ingo canke se no mu buzima bw'igihugu umuntu akishimikiza ico gisabisho ubishaka neza ingene byagenze arasoma ico gabane ca 6 c'igitabo cyo kwa Yozuwe azoraba ingene umukama yakoze ibikomeye maze Yeriko ikahigura uruhome rwa Yeriko rukabomoka ego murakoze cyane cyama kenshi kiba mu ntango z'umwaka mbega kubera iki kiba mu ntango z'umwaka ego jewe uyu ni umwaka ugira kabiri ndi ngaha nasanze mu ndinganizo yabo nagiye nakoreye mu ngata bashimye ko ico gisabisho twigira mu ntango y'umwaka
kubera ko mu ndinganizo ya paruwase ya Nyakabiga twebwe ico gisabisho dusabira umwaka, dusabira intango y'umwaka, dusabira ibyo tuzobamwo umwaka wose, kuko hari ikindi gisabisho turinganiza mu mpera z'umwaka uwa Mungu wa nyuma w'umwaka, igisabisho twise igisabisho c'ubukengurutsi ku vy'Imana baradukoreye umwaka wose. Dutangurira ku gisabisho tugasabira uyo mwaka, tugasabira ingene tuzobaho n'ibyo tuzobamwo byose, hanyuma tukazoheza tugakenguruka mu mpera z'umwaka, nuko tubiringaniza. Ego, paruwase Nyakabiga irazwi cyane, muravuze ko ari umwaka ugira kabiri muri no paruwase, irazwi cyane nk'iyikoresha igisabisho ca Jeriko. Mwebwe mwavyakiriye gute ngira ngo mugishika muri no paruwase? Wow, jewe navyakiriye neza cyane kuko ico gisabisho nasanzwe ndakizi, ariko ndakizi ko biringanizwa ahandi muri za foyer de charité hehe n'ahandi. Naye sanzwe rero nzi ko ari igisabisho gihambaye, igisabisho gikomeye, igisabisho gifise ububasha. None no sanze ngaha bakiringaniza ibyangoye naje narinjiyemwo, biraheza naje birafasha haba ku mutima canke se ku mubiri mu iterambere ry'ubuzima bw'Ukristo bw'umusaseredoti bwanje. Ego, umuntu akuyemo ngira ngo foyer de charité y'Ubujumbura ahaba kunze kuba ico gisabisho, ngira muramaze kubona ko paruwasi Nyakabiga hitaba abakirisi benshi cyane. Sinibaza nuko araho mu Nyakabiga gusa, byo hari icigwa novuga ico murabibona ko byoba bivako. Abitsi ni kuko mutima mweranda, nk'ubu ndavye nkabona abonye umwaka uheze bari ngaha, bari abantu benshi cyane gose. Yego no kwemanga mbere yuko atari nabo mu Nyakabiga gusa, kuko uretse ababa mu makartiyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hariho n'abamanuka bakava ruguru bakamanuka bagaheza bagasaba indaro ngaha mu micungararo, nyuma rero bagaheza bagashima kuza ku muco gisabisha. Ariko kandi n'abari hanze y'igihugu baradukurikira kuri ubu buryo bugezweho ubu bwo kumenyesha inkuru nziza nko muri murabigenza, kuko twama tubigira Radio Maria iri kuri bikivugisha n'ayandi n'imbuga ngurukana bimenyi za paruwase, bagaheza bakabikurikira. Nibaza ko bifatanye n'ukuntu baba baragiye barahezagirwa mu bindi bisabisho bagiye barazamwo, bahagira bati rero muri kiriya gisabisho hage twarahezagiriwe, none ntidushobora kugisiba n'umunsi wa rimwe, kugira ngo ni nuko no bisigura. Ico gisabisho mwavuze yuko novuga kiba mu ntango z'umwaka kugira ngo umuntu yitegure kuzobaho neza muri uwo mwaka, mbega coba gikorwa gute ko hariho abantu benshi iki gisabisho batakizi? Igisabisho rero ni igisabisho gikomeye cyane gose, ni igisabisho kimara isaha yose turiko turaninahaza Imana biciye ku mwana wayo Yezu Kristo, aho ari muzima mu isakaramentu yeranda ry'Ukaristiya. Turaninahaza Imana, nyuma yo kuninahaza Imana turasoma rya jambo nababwira ryo kwa Yozuwe mu gabane ca 6, hanyuma tugava tukaririmba izaburi, hama tugava tukibitsa Yezu, tugaheza tugahezagira umuryango w'Abakristo. Uyu ukaba umunsi wa mbere, ibyo tukabikora iminsi 6 yose. Umunsi w'indwi rero niwo munsi ukurikiye irya jambo ry'Imana kujya cyanditse, niwo munsi wo kubomokwa kw'ibyo gihome. Icyo tuza tukongerako, uretse ko duhera ko nkuka y'imisa yo gusozera, muri je rikito tuza tukongerako nuko Yezu turamutembereza inshuro 7. Donc turazungurutsa iryo tekeme cyo mu buraruko, mu burengero, mu buseruko no mu manuko, tukabikora inshuro 7. Mu nshuro 7 rero niho duheza tugaproklama, tukamenyesha, tugasamiriza yuko yeriko kibomotse, hanyuma inzamba zikavuga, indoromyi zikavuga, n'ibindi byose. Ico gihe umuntu wese vraiment aba yazanye ikintu aza kuvuza cerekana akanyamuneza k'intsinzi y'Imana mu buzima bwiwe, mu biwe no mu bwiwe. Kuri ujya munsi ugirindwi nyene hariho abantu batabimenyereye womenga noneho karabaye akajagari, bavuza umwe wese avuza ikintu novuga cyo kunezerwa, cyo kuvuza kugira ngo yerekane karyohewe.
gutangaza isinzi y'umukama nk'abantu batabimenyereye canke ari ubibonye ijya mbere no gukangukwa ngira ngo yokanguka mwebwe nk'umusaseredoti mwosigurira gute ijya myironge inzamba ingoma kugira ngo abakirisi babitaho mu mibereho ya bene Isirayeli bijya n'ibintu bakunda kuvuza kugira ngo bagaragaze akanyamuneza k'intsinzi natwe rero muri byo tubikoresha nk'imyironge iravuga ingoma tukunze kubikoresha kenshi mu gihe turi mu bintu by'akanyamuneza turi mu bintu by'akanyamuneza iyo rero tuko turayivuza ku munsi ugira indwi abatari babimenyereye bo bitegera muri iyo siguro ntanze ko ari akaryo umuntu aba aronse kuko amenyesha akanyamuneza k'intsinzi y'umukama muri we hari n'abakoma n'induru nibyo navuze nk'umwanya umwe havugira n'abakoma n'induru nayo mpamvu tudashobora kureka ngo tubigire gutyo gusa tutamenyesheje abajeje intwaro ngo bamenye yuko turi muri ico gisabisho ko bava bagira ngo n'ibindi bintu biteye mugabo tuba twireye muri ako kanyamuneza k'intsinzi y'umukama wacu Yesu Kristo. Ego ni igisabisho mwavuze nyene gikomeye cyane kubemera mbega nk'umuntu kugira ngo by'ukuri ahure na Yezu muri iyo minsi indwi impome zibomoke uwo mwaka abeho yidegembya yo kwitegura gute kugira ngo aje mu gisabisho azohure na Yezu? Urabona mu mwaka wose umukristo aba afise urugendo runini cyane abari byategekanya kuzokora hariho n'ibindi adashobora gutegekanya kuko urumva umuntu aratunganya ibyiwe ngabo Imana nayo igakora ibyayo. Rero mu ntango z'umwaka turiko turahereza igisoro ca Yeriko umuryango w'abakristo tubatumurira ko bawyitegurira cyane kuko tubabwira tuti mwararinganije ingene mwifuza kuzobaho umwaka wose hari ukuntu mwifuza guhimbara Imana ariko kandi n'ibitero ntibizobura none rero kugira ngo tugume ku rugamba tugwane ni byiza ko mwitegura ku mutima no ku mubiri iki gisabisho kitubere benefike kitugirire akamaro gakomeye umwe wese ahereye kwisuzuma akabona ingene amerewe muri we hari ibyo abafise mu mutima wiwe hari akabi hari ibicumuro hari n'izindi ngeso abakeneye ko umukama yo mubohorako hari ibitero biba byugarije ingo n'imiryango aho tuba duherereye aho tuba hari ibitero biba byugarije mu gihugu cacu n'ibihome bitaba bigomba kubomoka ngo ubuzima bw'abana b'Imana bidegemvye. Iyo umuntu yagiye ku rugamba rero murabizi umuntu urugamba uragwitegurira neza ukabona yuko wihaye ihangiro byuko urwo rugamba urugiyeko kandi umurikiwe n'ukomeye ubwirizwa kurutsinda. Naho rero umuntu aheza agahagurukana nagira ngire nti iyo determination akaza aje gusenga yumva ko muri we hariho ikintu aje ngo umukama mufashe gucacura kugira ngo kimuvere mu buzima bwiwe bwa Kristo. Ego ikibazo kumburengira mbaze gihakwa gusa nico inema umuntu ashobora kuronka kugira ngo azobeho umwaka wose yidegembya umuntu yoshobora kwibaza nizahe. Inema ni nyinshi cyane murabona ubu turafise abantu basigaye badufasha bakamenyesha ivyo umukama yagize abakize bamwe bafise don ya parole de connaissance bakamenyesha ivyo umukama yagize ngama mwumvise yuko bamenyesha abakize kandi abo vy'ukuri bamwe bakabwira bati wari ufise rendez-vous kwa muganga imeze ukuntu hari abaca bimenya ubwo nyene hari abaza kuzana impapuro zo kwa muganga bari bahawe hari abamugaye tumaze kubona bahaguruka hari abakira hari abagabana inema nyinshi cyane gose mu bicumuro bari basanzwe babayemwo bitari bisanzwe bigaragara biboneka mugabo wakaba yarabizi yuko yarabibayemwo kandi duhora tubona neza yuko baheza mu nyuma bakagaruka muri wawe Imana wa nyuma wo gukenguruka mu mwaka bakaza bagenzwa no gukenguruka hari n'abatarindira gukenguruka baza gusaba gushinga intahe kugira muri cya gisabiro ca Yeriko n'ubu uwe tuzotegekanya umunsi tuzoshinga intahe ab'Imana yakijije yabohoye yagiriye neza muri iki gisabisho tuzoraba umwanya ntiturawuringaniza neza tuzorabibamenyesha muheze muze namwe bw'inyine mwirabire
ni igisabisho gitanga inema nyinshi cyane gose no kuri Rwanda dondagura ngo imwe. Ego cyane imbere yuko dusozera kino kiganiro cacu muri ino minsi turabona yuko haba ngaha mu Nyakabiga haba mu yandi maparuwase eka ndetse ku masanctuaire hatunganywa ibisabisho bene ibi byaba ibi bya Jericho canke harimo imisa yo gukira no kubohoka. Umuntu yo kwibaza ati mbega n'ubwoba bwo gusenga ni ibibazo byinshi biruhije abantu, umuntu yo bitahura gute? Byoba bitunganywa muri iyo ntumbero? Oya, sinibaza ko harimo ibintu by'ubwoba bw'abantu canke se ibintu by'uko cyo ari kimenyetso cy'uko abantu hasigaye bemera gose. Mugabo ikiri cy'ukuri cyo nuko bamaze kubona yuko ari igisabisho gikomeye, gifise ubukomezi bwinshi cyane gose, igisabisho gitanga ivyamwa byinshi cyane. Naho rero aho umuryango w'abakristo wose uherereye, cyane cyane hari abanaguye muri mutima mweranda, usanga igihe cyose babonye kumenga hari ibibagoye, babona ko byoba byiza ibyo bintu babihagurukiye bakabikorera igisabisho ca Yeriko. Bigaca bifatana rero yuko turi no mu bihe by'ubuzima bugoye, abantu bafise ibibazo byinshi mu mitwe iwabo, baba bakeneye ko mu by'ukuri baruhuka bakaronka akaryo kuko babitura Imana. Ibyo bibiri birafatanye, ariko haniniya cyane nuko bamaze ko ari igisabisho gifise ububasha cyane bukomeye, kibomoza impome zananiranye. Ego, jewe ijya mbere numva kino gisabisho ari muri kaminuza, barugara ko tudasubira gusengera mu makamisi ya kaminuza y'u Burundi. Ati hari igisabisho gikomeye cyane, mwokigira iminsi 7 bizoca bikunda. Rero nandi ndi mubatangaza yuko bikunda, haheze iminsi mikeyi baratugururiye. Cha turemera yuko ati ibyo bintu birashoboka. Akarorero kamwe mu bundi bwinshi cyane ushobora gutanga. Ego, nuko rero Pati akajambo kanyuma wumva wobwira abakirisu baba bo muri paruwase mukizamweranda mu Nyakabiga canke handi maparuwase kijanye n'igisabisho ca Yeriko nakaye? Ego, akajambo oyasakanyuma. Nakimbere yakanyuma koko tuzogera turakavugana turi ku rugamba. Ego. Ariko ubu ndabatumirire cyane gose ubwa mbere ko bo kwitegura gose ku mutima no ku mubiri kwinjira muri urwo rugamba rwo gutakambira Imana uko n'indi kuyininahaza kugira ngo ibomore ibyo bihome byose bihanze isi, bihanze igihugu cacu, bihanze ngo n'imiryango yacu, bihanze twebwe twese mu buzima bwacu bwa misi yose bw'abakristo. Babyitegurire gose ku mutima no ku mubiri. Ntibaze gusa kuraba canke bagenzwa n'ibintu by'ibishobisho, canke umwe wese ngo agume yiraba gusa ngo gume ngaho, ariko baze bumva ko mu mutima iwabo bemera ko Imana ukoko kwayo guhambaye gukomeye kandi gushoboye, bazoheza babona ibitangaza. Hama ndabatumire ko ako karyo kabonetse, kiretse uwo byogora gose ntihaze hagire uhitamwo gusa kubikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa kuri Radio Maria. Uwo bizokundira wese aze yishikire, iyo izobe nka plan B igihe byuba byakwankiye gose, ariko ubundi uze wishikire. Tuzotangura ejo mugoroba isaha 12, tuzokora tubandanya imisi yose, imisi yo ku mugoroba iheze tariki isaha 12, hama dusozere ku munsi wa gatanu ku munsi ugira 7 itariki 30 mu gisabisho cinguka y'imisa tuzotangura saa 10:30, hama tubandanye no gusozera Yeriko. Turabahaye ikaze rero, kaze mwakira imigisha n'imihezagiro iva ku Mana. Murakoze cyane Pati, nizere ko n'undi munsi nitwabakenera kuri Axia muzotwita. Ahubwo namwe turabatumiye n'ibyabakundira kubejo muzoze mubikurikirane, ngira ngo muzoronka n'akaryo kuko mu mpera mwoganira n'abakristo bamwe bagaheza bakabashingira intahe, bakabasabikaniriza ivyamwa bagabanye muri ico gisabisho. Ego, umugani wa wundi ati ivyuma bitagoranye, twebwe ivyuma bitagoranye, tuzogerageza ibishoboka byose. Murakoze cyane, turabahaye ikaze. Ego, nuko rero bakunzi ba Axia Vibe TV, teka ryawe, teka ryanje, teka ryacu,
ikiganiro ntakigarukiye tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma gira iteka cyane